bakunzi ba Kazoza FM and Web TV turabahaye kaze kandi mu kiganiro La Première Heure muri kumwe na Branly Nzihindura niyasamiriza nyene gwiza umwimbu ni jyo kugwiza umwimbu canke yasamiriza yabagwiza mwimbu. Reka tubahe ikaze muri kino kiganiro aho uno munsi tugomba tuyage kubijanye n'ubuhinga bwa none, ingene ubuhinga bwa none canke l'intelligence artificielle iriko irahindura ibisata byinshi byo mu buzima bwacu bw'akazi, ubuzima bwacu bwa buri munsi, aho tubona vy'ukuri ko hariko harabe impinduka. Mbe iyo mpinduka ubuhinga bwa none canke ubwenge nkorano buriko burazana mu buzima bwacu bw'akazi, buriko burahindura mu bisata bitandukanye, nizahe opportunité dushobora kuronkamo, ni gute ivyo bintu haba umuntu akirugwaruka, haba umuntu amaze kugera abo w'umuhumure ashobora gusezisa les opportunités ziriko ziratangwa na intelligence artificielle kugira izo mpinduka ziriko ziraba, uyo muvuduko w'iterambere n'impinduka ziriko ziraba ntibitujane cyangwa nidusange twasigaye inyuma mu vyo dukora buri munsi. Nico gituma uno munsi twatumiye Dieudonné Bwitonzi kugira atuyagire, atubwire vy'ukuri we nk'umuhinga asanzwe abikoreramo, asanzwe arico akora ku munsi arafise shira hamwe atarindirije atari gukwiga no gutunganya ico gisata no gukorera muri ico gisata. Aramaze gukora ibintu vyinshi bijanye bijanye n'ubwo bwenge nkorano canke intelligence artificielle, aho novuga nk'amajeu video cyangwa n'ibindi bikorwa bitandukanye ariko arakora mu buzima bwe bwa buri munsi. Asanzwe ari yarigeze kuba n'umumenyesha makuru mu kiganiro jimbere, aho yakoresha cyane ubwo buhinga. Uno munsi ni gute abona ico gisata, ni gute umuntu ashaka guzana impinduka mu buzima bwe bw'akazi bishobora kumufasha kugira ico gisata nikimusige. Reka tumuhe ikaze Dieudonné Bwitonzi kuba anemeye kandi uno munsi kubana natwe. Dieudonné, turaguha ikaze muri La Première Heure. Murakoze cyane. Ku muntu yumvise ubwa mbere canke yumvise intelligence artificielle uno munsi, wowe nk'umuhinga wayo umaze gukorana uno munsi, wosigura gute intelligence artificielle mu majambo make? Intelligence artificielle mu majambo make ni ubwenge nkorano, ni ubwenge bw'amamashine mugabo bukoze nk'ubw'abantu, bwiyumvira cane, bunyarutsa cane muri prise de décision, muri analyse de données, avec une vitesse spectaculaire niko nabivuga, ku muvuduko udasanzwe. Urumva cane ati ni ubwenge nkorano buzana bwishura cyangwa bushobora gukora, umuntu ashobora kubaza gukorana n'umuntu ku vyo aba yifuza vyose. Mbe ni nakahe kamaro canke ni kihe le rôle de l'intelligence artificielle uno munsi mu buzima bw'akazi twebwe nk'abantu bafise ubwenge buri naturel? Ico kibazo Branly wonkundira nkacishura sur novuga l'évolution de la civilisation humaine. Uko isi igenda itera imbere niko abantu turondera une certaine aisance, koroherwa mu byo dukora. Intelligence artificielle ahanini je ndayibona muri iyo perspective, kuko avec l'IA aujourd'hui uranyarutsa kwanaliza, uranyarutsa kugira ama recherche, hama ukanyarutsa kugira ico bita prise de décision. Prise de décision y'impact umwimbu ushaka kugira ama performance, n'est-ce pas? Ego sinzi ngeno bikubwira kuko urumva ni technologie iriko iraba disruptive, iriko impact ama secteur menshi ku muvuduko udasanzwe. Rero abantu uko batera imbere nka bya bindi bavuga tour de Babel, umunara w'inderetsi umengo, ugiye kubiraba neza urabone yuko nko mu myaka 20-30 iri imbere ariho tuzoba tugeze. Sinzi ko Imana izoca iturimbura. Izo ikora ukundi, ariko urumva ko ati ni l'évolution de la civilisation. Ubisiguye neza uvuga ati uwo tubwira ingene evolution yatanguye, ingene aho tugeze uno munsi, ugerageje kubishushanya ubona aho hambere byari bimeze gute, uno munsi iri kwitujana hehe?
d'une façon aussi simple ngira muribuka 97 99 2000 avec l'avènement de l'internet yatahurwa n'abantu bake yari technologie izananye n'abazungu ntitwari bwabone yuko ibintu bigiye guhinduka byose bigiye gukorerwa kungurukana bumenyi ejo bundi hatanguye kuza ama smartphone uribuka resistance yabaye avec les constructions sociales yuko ari technologie du diable bije kutwononera bizotuma tuja mu kuzimu ubu rero ico nkunda mvuga yuko intelligence artificielle c'est cette nouvelle tendance canke niyo electricité nshasha canke nico gitoro gishasha ca 21e siècle kuko kiriho kirahodefinisa ingene ubuzi bukorwa nko mu masekitoro yose. Urakoze cyane ati kuriko kiradefinisa ingene ubuzi bukorwa mu masekitoro yose utubwiye mbe wowe umwihwezo wawe uravye n'izihe secteur uno munsi ubona ko zishobora kuba ziriko zirahinduka cyane ziriko zirazamwo impinduka kandi ku muvuduko udasanzwe ushingiye kuri intelligence artificielle nibihe bisata? Ubwa mbere turafise igisata administration tout ce qui touche aux documents qui peuvent être numérisés muri make no kuvuga ndavuga économie ndavuga le droit ndavuga ba business managers ndavuga ba data analysts quand je dis administration nibaza urabitahura abasekreteri ibijyanye byose no gutunganya amashirahamwe byose n'ibintu no munsi biriko biraba automated no kuvuga biriko biraba automatisé par l'intelligence artificielle gisata cyambere tugiye kure umva ndabifase d'une façon générale après c'est que umuntu aca bisenda mu ma catégorie atandukanye le domaine bancaire est touché ma banque ma entreprise manini mato aho usanga hariho ubuzi bumwe naho hakurya gatoye muri Kenya byatanguye kuzaho ari ico bita agentic AI aho usanga agentic AI no kuvuga Branly wewe muri kazoza bazana robot ya Branly no kuvuga baraguklona iryo jwi ryawe bakumva ingene rimeze hama intelligence artificielle ikariklona Branly rero sakagwara aca ba remplacer par l'intelligence artificielle automatiquement. Ubwo bugize nico yagomba vuge n'ubundi kuko urumva ko ni bwa bwoba abantu twari dufise umva umengo tubwiye ati n'ubundi hafi muri Kenya biriko biraba umva uno munsi umubankier agwaye cyangwa umustandardiste kuri telefone nimba wari umenyereye akwakira urashobora kwakirwa na ryajwi nyene atariwe akwakiriye erega turabibona uragenda muri CRDB umengo maze kubona muri CRDB ntimurabona ingene bigenda murabona kushika hamukiyaroje ugatora tike automatique hamukarindira yuko tike yawe bayisoma ça c'est une petite couche de l'intelligence artificielle mwumve yuko rero ko turevuriwaho uzokwakirwa n'imashini uzokirwa n'imashini citreta demande yawe ego nuko bimeze. Alors uratubwiye ko ibisata byo gutunganya gestion administrative ko uno munsi iriko iratwagwa n'isete kiriko kiratwagwa cyane na intelligence artificielle uratubwiye ko hariko haraba même mu bisata by'amabanki hariko haraba iyo mpinduka iriko iraza ku muvuduko mbe hoba hariho ama risque yo gutakaza ubuzi par rapport y'ico hejeje kutubwira ati jewe no munsi ndashobora kugwara ariko bagaklona jewe nkaza ukundi mbe iyo ni risque cyangwa ni avantage kuwewe nk'umuhinga ubiraba uyiha mwihwezo uravye umuvuduko biriko ndiko ndavuga kuri le secteur administratif sinoga ntavuze le domaine de la santé aho diagnostic canke imagerie médicale nanyo dikira propulsé par l'intelligence artificielle hariho na education hari ico bita tutorat personnalisé bivanye abanyeshuri bafise ko biga bitandukanye bivanye n'ingene biyumvira canke ingene ubwonko bwabo bwubatse rero muri education ariko haraba ico bita des tuteurs
personnalisées donc des chatbots zigisha umunyeshuri umwana urumva ko ari revolution muri mahinguriro twebwe muri PLC Lab turafise système twakoze ya maintenance prédictive no kuvuga yuko ufise uruganda urafise utumashine dutoyi bita capteur canke ama sensors dushirako hama bugaprediza bukaguteguza yuko imashini hageze yuko bayigirira maintenance canke bukakwareta yuko hari ikibazo kibaye avant yuko hamagara umutekinisi rero umufundi urumva yuko akazi kiwe kaba kagabanutse kubera aza deja gukora ico umuhamagaye yamenye uko kiba gifise precision main d'œuvre urumva ko ikigabanuka cyane gose urumva ko aho no kubena amashira hamwe main d'œuvre iragabanuka hama kuri ya main d'œuvre rero kuri wa mukozi avantage canke désavantage irihe désavantage hari ya mbere nuko avec l'avènement de la robotique et de l'automatisation urabona yuko n'ukuntu uriko iriga kuko ngarutse inyuma gatoyi nitwe tuyitraininga nitwe tuyereka ama administrative pain canke ibibazo duhura navyo vya misi yose yoyo rero irondera kubikora de la façon la plus robotique. Alors, on vous dit la plus robotique, nous vous avec une précision, avec une certaine efficacité. Rero danger sinoreka kuyivuga kuko c'est imminent. Baravuga yuko ibikorwa bakoresha amaboko, plomberie, électricité bitazogira mugabo uno munsi avec un outil IA ndashobora kugenda avec smartphone yiwanje mfise connection nziza ntigeze niga ivya électricité mugabo nka repara itara par exemple ikangida do A à Z udakeneye kurondera wa mu électricité twama turondera yego peut-être urumva ko nkoresha ama mega 2500 mugabo sico kimwe nuko naba mpemvye umuntu 10 canke 20 wanashima kacagira vya bindi tumenyereye ntarikore neza kugira inyuma y'amezi abiri azoca agaruka yego. Est-ce que uno munsi urabona ko mu bijanye no kwiga no uratubwiye ko ari ukuntu ushobora ugikoresheje internet hari ibintu byinshi umuntu ashobora kwikorera bivuye kuri intelligence artificielle nyene utwo turavuga mbe mu bijanye no gukarisha ubwenge ubona ugwaruka uno munsi ruko ruratahura ko l'intelligence artificielle bishobora kugira ico bikoze mu gukahiriza ubwenge mu bisata byose bashaka kumenya uno munsi turi assez sensibilisé sur ça. Je blâme cyane nabo dukorana barabizi canke abo vyama bishika bakaza ama formation yacu muri PLC. Je blâme cyane umuntu akiri muri syllabus. L'heure du papier physique tel qu'on le connaît il qui va révolu où presque toute la connaissance irashobora kuboneka kuri internet. Turafise nico bita deep web canke dark web nubwo iri prohibé mugabo hariho toutes les connaissances. Malheureusement ugwaruka rwacu mu bihugu bitari bike vya Afrika mugabo reka mvugo Burundi hanini baracakoresha TikTok, benshi bari muri TikTok, benshi bari muri IG, bari muri Snapchat, alors que juste à côté il y a d'autres jeunes comme nous hariho abandi ba jeune bariko barinova bariko barajana n'ubu buhinga kuko uno munsi uragenda kuri YouTube ugakurikirana bazita amatutoriel amakuru ugakurikirana tutoriel amasaha 20 ugasanga urabaye mu expert ku kintu kimwe ushoboye kuba concentre ukagenda kuma platform amwe ari gratuite ndavuga za Coursera za skills ukaronka ama certificat mu bisata byinshi bitandukanye umva lo digital la permetta effectivement ico kubazo urumbajije kwiga toute une panoplie de kwiga ibintu byinshi bishoboka kwiperfectiona gukora ama test en ligne ukaronka ama certificat mugabo hano sinzi ko ari kibazo ca sensibilisation kuko nibaza ko harimo n'ikibazo c'uko abarundi tudakunda la recherche c'est culture uravuze ikintu gihambaye ati
turacyari muri syllabus ngo tu blâme cyane abantu bakoresha syllabus mais hariho ikintu kinzamwo le système d'éducation turimo est-ce que ça favorise est-ce que irajyana iratahura ko igihe irapermeta ko iyo culture tuyigira yo kwijukira intelligence artificielle est-ce que uno munsi notre système s'est adapté kuri les conditions de développement technologique turiko turabamo uno munsi. Système éducatif, jewe de mon point de vue, ni ubwambere na mbere ni ikintu kiri régulé par le gouvernement et bien sûr les acteurs, je dirais les partenaires au développement du pays. Système éducatif rero, c'est le cœur même, c'est le cœur. Nimba dushaka keeping up with this revolution that's going on, bisaba ngo abari hejuru kuri sommet du pyramide batahure isi irikiraja hama batangure kwangaja amareforme hakiri kare. Reforme ya mbere nuko hategezwa kuba dès le bas âge nkuko abandi bariko barabikora nkuko ibindi bihugu biriko barabikora kandi d'une façon sérieuse l'éducation ou bien l'initiation à l'informatique de base. Informatique de base ukamenya les composants de la machine kuko mu misiri imbere ni unité centrale kumenya souris kumenya clavier utuntu dusanzwe. Peut-être avec l'âge uko umwana ya avança hagatangura kuza ama basics of coding par exemple, la programmation, bakiga scratch bakabikina sous forme de jeu mugabo bakumva cette logique kuko hazogera kazoja muri faculté, azogera katora kaminuza igisata cyo kwiga muri kaminuza afise une certaine notion. Hari ico nkunda kuvuga mu formation ati mu minsi iri imbere twakuze twumva yuko ugiye hano hari ama offre d'emploi ko atanga ubuzi ngo la connaissance de l'outil informatique ngo c'est rien à tout. Urumva birakudifferencia peu importe ma diplôme ufise maîtrise ufise une certaine aisance no gukoresha l'outil informatique ni bon. Mugabo mu minsi iri imbere myaka 2 myaka 3 iri imbere azobwira ati la maîtrise dans l'outil de l'intelligence artificielle au moins 1 ou 2 kuko ziratandukanye nizo bikiri outil informatique ça sera spécifique à l'intelligence artificielle. Ego aho ndashobora kubivuga avec une certaine précision kabisa kuko urumva ego tubwire neza numva ko hari akantu wibikiye nimba ari akantu gashobora gufasha kuko ifo ko habaho iyo déclic de données. Hari ikibazo uno munsi wabivuze neza, les jeunes turacyari muri TikTok, turacyari kuri Instagram, turacyari kuri Facebook, turacyari kuri video zantuze ariko hariho culture tutariko turadevelopa yo kwijukira gukoresha nkuko wabivuze nko kwijukira wavuze ikintu kijanye n'amaformation n'inyigisho muramutanga mbe ni giki ubona ko gituma uno munsi les jeunes tutarijukira gukoresha l'intelligence artificielle nkuko wikoresha nkuko abandi bariko barayikoresha? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que ni kutamenya ni ivyo dusanzwe twarakuzemo turiko turiga tutamenye tutigeze tumenya yuko intelligence artificielle internet iriko iratuzajana handi ituma uno munsi tuguma muri ivyo wowe umwiwezo wawe ubona ani kubera iki uno munsi turi muri ivyo tutariko turijukira l'intelligence artificielle à vrai sens du terme? Merci Brandy. Après c'est novuga yuko kiba kibazo ca environnement social umuntu aba yakuriyemwo ico naco n'ikintu ni facteur prépondérant kugira umenye yuko utegerezwa kwiga, utegerezwa kurondera, utegerezwa umwanya ufite ugatahura yuko umwanya atari uwo konona atari uwo kuma mu kiryoha. Aho birava kandi ku mashuri kuko twariko turavuga système éducatif mugabo je suis désolé de l'affirmer kuri antenne umwana yize kuri Saint Esprit n'uwize kuri Coco
urumva ko bataba bafise perspective d'avenir imwe n'est-ce pas naho nyene niyo disparité sociale rero dukwiye guhindura bigahera mu mafamiye yacu entre papa et maman et les enfants ikiyago bagirana n'icahe hama umwana avuye muhira akaja kw'ishuri ni yahe relation purement académique bafitaniye umwigisha au-delà kumwigisha ijya programme scolaire est-ce que hariho ama activité parascolaire aba permettre au fait kuja muri iyo sens ya kuma université hariho ama club ego no musi hariho za club d'actualité économique kuri kaminuza y'u Burundi hariho club de statistique zifatamwe neza cane zigerageza antuka kukangurira mugabo utwo tu initiative turi mitigé turi fractionné ntibishobora gukunda yuko kugira iyo déclic canke iyo éveil collectif nko bakora bivuga il faut yuko novuga yuko hoba nka programme de sensibilisation mais vraiment sur le gros plan en fait bifata presque ama secteur yose kandi iyo programme ntihagarare kuri BBC nkuko excellence yama bivuga kuri apana kuba millennials kubera ejo ibibazo bizoba biko bigira abajeune kandi abajeune no munsi bari bafise opportunité yo kubikurikirana no munsi hariho ama plateforme éducative menshi ari gratuit bakwigisha the basics of AI les fondamentaux de l'intelligence artificielle uhejeje iyo palier ya mbere ukiga ya kabiri hari ama plateforme yigisha automation kuri video kuri YouTube murazi ko ari abajeune benshi ngaha ibeshejeho nubwo tutararonka monetisation ukamenya gukora ama video ukamenya iyo TikTok ukoresha au moins ukamenya ingene uyimonetiza ikaba source de revenu ego ikaguteza imbere ego ukagwiza umwimbo cyane gose urumva rero turatanguye rero turabonye ikibazo aho kiri turabonye ko le système éducatif turabonye ko abavyeyi nidufise iyo culture yo kwigisha abana yo kumenya kuyagisha abana même les enseignants cyangwa les professeurs muri système académique ni hariho uyo mugigwa wo gutegura urwaruka reka rero tuje mu bisata nyezina uravye uyo muvuduko hari uravye izo culture izo défis zose tuvuze ubona ibisata uno munsi ugerageje kuraba aho ushikana maso biriko birazana impinduka cyane avec l'intelligence mu gukoresha intelligence artificielle nibihe mbe ivyo bisata hano birahari abaruvuze wari ikintu wagomba usubire wongeremo oya nagomba juste ngaruke kuri bya bisatane nakubwiye iyo mvuze administration bari ngaha ku radio hari administration mu mapeti et moyen entreprise hari administration hari ugira comptabilité siko hari ugira gestion des ventes mu sales person siko hari mu marketing officer hari ujejwe communication n'est-ce pas hariho direction des programmes hariho direction des opérations muriko murumva izo ramification siko haba kaca haza peut-être aba secrétaire aba assistant de direction aba directeur technique aba directeur administratif général n'est-ce pas n'aba vice babo abo bantu bose no munsi tugende kubaraba yaba PME igitangura ikintu cambere tangura kurondera n'igiki antuka ugira ubone ko PME kiragira une certaine structuration twihojeje gato ivyama documents légaux nibiki barondera l'outil informatique kubera iki l'outil informatique iranyarutsa akazi ikete iranyaruka kugenda facture iranyaruka kwishuzwa n'est-ce pas no munsi ari abantu basinya électroniquement n'ubwo bari à distance agasinya ikete agasinya facture n'est-ce pas abo bantu rero bakwiye kumenya yuko uko bahora babikora mu minsi imbere atari kure cyane kuko intelligence artificielle yiga du jour au jour à partir de nos données rimaze kubona yuko nko mu Burundi le secteur bancaire par exemple ntanze exemple ya secteur bancaire yuko bagifise ikibazo muri détection des fraudes yiga ukuntu yo baproposa un outil canke une module adapté au domaine bancaire ishobora kwishura ico kibazo numva biri kubera nyaruka cyane tellement que au fait bategeza kwitegura kuko uno munsi avec ijya agentic AI nakubwiye uzosanga ari ama entreprise Kenyan
Kenya c'est le hub d'innovation par excellence muri Afrique de l'Est uzosanga bariko baraza mu Burundi baduproposa ati turabazaniye ama chatbot akora accountability nico nama natanze ko example la fois passée twageze kuvuga ikintu ca capitalisme sinzi kuvyibuka muri emission ya mbere mu bisanzwe du point de vue de l'employeur azovuga ati reka ndabe avantage et inconvénient avantage ya mbere nuko iyo chatbot itazomuzimba en termes de salaire kuko peut-être azogira abonnement mensuel ou bien annuel mugabo agiye kuraba niveau productivité niveau yo gutanga amaraporo ntumva chatbot nticerekwa kiretse amatara acitse canke connection yance alors que uno musi avec effectivement ubwo buhinga ushobora no gukora ama chatbot akora offline ugatraininga amadata amadonnées ya entreprise spécifiquement kuri iyo chatbot hamika igakora on autopilot ari ukora twumviriza datahura chatbot carico urashobora kumusigurira uvuze ati ngo abakenyoze tuzanira ama chatbot yumve neza navuze abakenya mugabo no muri PLC turabikora nimwakenera chatbot ya Brali muze mutubari okay ni kwagukuna ni wa muntu ari robotize cyangwa cyakintu kiri robotize gitanga le même service oya mvuze uko kumbure abantu baca tangura gufantasma mugabo chatbot en fait ni programme informatique no buhinga ngorukana bumenyi novuga umenyereza ukamenyereza ukayibwira ati jewe nitange ko example jewe nkorera mu setup bwa formation ndatanga ma formation muri dans le domaine du digital hama à côté nda développer ma site web ndakora ma application ndakora ma ERP donc uvuga ibi logiciel biri de gestion rero nipfuza umuntu ashobora kugera kalenda yanje no kuvuga no mu assistant cyane no mu secrétaire n'est-ce pas rero uwo mu secrétaire donc le programme ntangura kuyitraining entreprise yanje yavutse bijye nyene wobwira umuntu yavutse uku ikora ibi nibi urumva nkayiha nka plan historique byose nkayibwira ivyo tuko turakorera ko hama yo ikacimenya ishikora nkayiconnecta kuri mail yanje nkayiha mail y'abakiriya banje abafournisseurs banje nkayiha na numéro de téléphone ikanyakirira abakiriya wow ego naho nico nashatse kuvuga le tunio chatbot aho ni mugiye bifise version vocale no kuvuga version vocale ndico bita native machine learning ishobora kuvuga ivuga nk'irobo mugabo urumva yuko biravana na model wakoresheje ivuga nk'akarobo mugabo urashobora kuyameliora cyangwa urashobora kuyipersonifier urashobora kuyitraininga kwijwi rya bwitonzi rya Brali voilà bwitonzi ni yaho hantu twariko turagera ati ni giki twokora twobikoresha gute mbe ugwaruka ruriga amashuri no munsi ruri mu bisata bitandukanye gukora gute kugira ruhangane n'izo mpinduka kugira ruje mu bari ko barazana izo mpinduka wavuze ikintu naho bamwe bashobora kugifata nk'igisanzwe kuvuga ati ejo bazotuzanira ivyo badupropose bidukore kandi bidutware n'uburyo tunabirihe alors que uno munsi turadufise ugwaruka hamwe go sensibiliser hamwe go himiriza hariho ako tworinda kuzanirwa ibivuye mu mahanga twebwe nyene ino mbe ivyo bisata turashobora kuvyikora c'est possible ko le système ihari no munsi ifacilita yuko ugwaruka ruronka ubwo bumenyi birahari birashoboka murakoze cyane ikintu cambere nico ariko ndavuga ni littératie numérique no kuvuga kwiga kutwe vyanka bikunda je nabambwira abajene benshi nubwo uno munsi nibuka ko ari ikiganiro professeur Desire Banirakiza yavuze nta sida hamba mu Congereza bavuga grass and greener urumva umujene uno munsi usanga mwicaranye gatoyi muyaze negativity nta matara dufise nta
na internet ihari urumva ugenda he connection ndinda kugira ukuntu kwaje usanga utwo tuntu tubiri gusa turashoboye kumubloka alors que yari gusimbira nko muri IFB par exemple yari gusimbira muri American Corners imiryango iruguruye ntawe babuza kujayo yari gusimbira kuri Centre Jeune Kamenge hariyo salle informatique hariyo connection Starlink yari gusimbira muri PLC twebwe nta muntu ashatse kuyiga tureka kwakira nubwo centre de formation itarakura umva uri mu gihe abavuga yuko ata izo facilities atazaronka la littératie numérique so formé kandi emerure uhere hasi nimba uzi kutametriza Word Excel PowerPoint nuzocuza gukoresha intelligence artificielle tanga urugire umenyere ivyo bisanzwe nimba ukoresha ama réseaux sociaux cyane iga ama ads wige publicité wige comment bien publier ntupfe kupublier n'importe comment je namabona ama comme nakoreye muri domaine ya journalisme ndakunda kubona ama page Facebook usanga afise 100,000 abonnés 120,000 200,000 abonnés mugabo content iriko ugasanga na kajembegete kavuga ati none uyu muntu est-ce qu'il est conscient yuko iyi konti ishobora kumwinziriza $5,000 ku kwezi n'abantu bangahe ngaha bavyuka imisi yose mu gatondo bagiye kurondera umwimbu mugabo no mu mezi 6 batawara kwiza iyo noti ukabona yuko rero abajene rero ntibazi ivyo barimo rero la littératie numérique kwiga les connaissances de base mukagenda buke je ikintu camfashije hanini nuko nirutse n'ama certificat mu biro vy'iwanje ndafise ama certificat arenga 30 ibijanye na Google ndavyironderera izigoye kuriha ndaja kudodora nkabwira abashoboye kumfasha ukuntu ndibuka ko nigeze no gufata ideni nafise certification ariko ndiga ku yagugwa $600 nari mu bukene budasanzwe mugabo ndagera ndayagira umuntu w'umugenzi yaciye hanze wazi ico bimaze kuri CV y'umuntu arambwira ati ndayagutijije uzoyansubiza ni wayaronka niyo nindi culture abajene d'office yo kuguma turi fermé tukuma mu kabule kiwacu tudashobora gusohoka gusaba ubufasha ariko hari abantu bagomba kudufasha ngarutse rero kuri intelligence artificielle umuntu yamaze gutangura kwiga n'ibintu vyoroshe kwiyigisha hama ushutangura rero kwiforma ku kintu kiri très primordial kiri très indispensable bita prompt engineering mu gifaransa ni ingénierie de la demande kumenya yuko kurondera amakuru kuri Google atarico kimwe no kuyarondera kuri ChatGPT cyangwa kuri Gemini kumenya ingene wandika ijya commande apana kuvuga ngo bonjour ngo ChatGPT ngo j'ai un devoir ngo urumva ngo shaka ngo ufashe ngo badusavye kujya nyene mwigisha guhaye nonce de l'exercice ugacutora ugatabiramwo ChatGPT gacibiguha ukaraba ivyo ari gukora pendant 3 heures ukabonera biguhaye mu munota umwe mu minota 2 ugacutora ugacukoporora ugacutwara kwa professeur ça c'est pour le cas des étudiants kwiga l'art de commander la machine parce que l'intelligence artificielle kiretse iri automatisée naho nyene iri automatisée hari amatasha amwe umuntu arinda kugira kuvalida l'intelligence artificielle ne peut pas exister sans l'humain niyo mpamvu nabo bagira ubwo bose rimwe na rimwe niko batari baremyezo informé hariho concept bita the human loop canke l'humain derrière la machine il y a toujours quand kujya kwiga tracteur hari umuntu agikomanda ego kiretse iyo kiri automatisé naho nyene kiri automatisé il y a un système informatique derrière umuntu aba karakomanda kugira ayibwira ati kora ibi nibi hama rero reka nje ku ma formation technique et locale merci uno munsi reka dukoresha ivyo dufise reka dukoresha ibiri ngaha turafise Sephora Rusi centre ijya iri Karusi irimwo ibisata byinshi kandi jewe sindaronka ibakwe ryo kuvisita mugabo ku makuru maze gusoma ku ma video YouTube maze kuraba bariko barinogura ni centre nziza kugomba kwiga hari ama stage professionnel yamatangwa na payeje gratuitement bakagira j'ai eu
kuyaga na monsieur le coordinateur national ndabona yuko professeur Desirimana Kiza barakubwira yuko muri payejo fait ntibazi ikibazo c'abajene gihari barahamagara stage kuri offre de stage muri marketing umva bagomba kubashira mu mastructure kugira bagende kwiga ugasanga baronse amakandidature makeyi no kuvuga urabona ko iryo shaka tugaruka kuri ya sensibilisation urabona ko iryo shaka ryo kwiga bose baracabona Dubai bose baracabona Serbie bose baracabona Mayotte ugiye baje mu France n'est-ce pas ivyo rero kuri jewe je suis très désolé kubivuga ku bajene bagenzanje bavuga nabi kugira ngo Imana zaramuhaye abarundi niko tumeze jewe kubanzi nkiri muri imbere barazi yuko namye ndi umuntu yironderera navuga na make warashima ndiko niyagira ni machine ndaba ingene irikira bandanye yego rero izo formation technique locale mvuze ziza muri mapole universitaire Université du Burundi hari hama kaminuza hari hama programme mu kaminuza atandukanye interuniversitaire ayo ma club bakayajamwe bakumva ivy'abandi bajene barimo hari hama hub d'innovation ngaha turafise Buja Hub turafise za business park turafise za BBN eriko ivyo birakwiye ku muntu yipfuza koko kudasigwa n'iryo terambere hamana ko ndavuga auto formation ni YouTube na tutoriel na platform yuzuye ndavuga Coursera ndavuga Etskira ndavuga hariho za Cisco Academy zitanga ama certification kuba bize programmation iyo certificat uyironse ukaronka iya mbere ya kabiri ya gatatu uraduga amaeshero amabaka atangura kugwandira ngaha nk'ivyo bizi n'abaprogrammeur bake kubera iki manque ya culture ya recherche kumenya amakuru kandi ivyo vyose biri ku mbuga byose jewe hari ijambo mutama yamambwira mutama wanje ngibarutse jewe ukuntu nakunda kuyiga jewe ico mizo nguvu mufise hari cyo no kwikorera ico miyo YouTube deja urumva jewe ku myaka 60 ningahe iwanje ndi yakuro kuri YouTube nguma niga nguma ndaba ukuntu nogira agriculture nogira yo nagura ubumenyi mugaho mwe muri icara ngaho urumva Bedbeni muca mumenya ko yarayagize concert wewe bikwinjiriza iki wewe yarinjije none wowe vyakwinjirije iki kurabe go waryohewe watamvye none uzoga umutamba guhera ku wa mbere gushika vendredi kugwana kurumva n'ama celebrity news urumva ngo Kardashian ngo bimeze uku ugasanga abantu muri matérialité ukabona kari waste of time kandi mu nyuma uwo nyene yama ariko consome izo content ugasha usanga niwe wa mbere mu kwidoga canke mu kudekuraje abandi yego urakoze cyane ati ariho ungene dutakaza umwanya duciye kuri izo mbuga alors niyahe astuce cyangwa novuga les techniques nziza ko uratubwiye les programmes uratubwiye les organisations les institutions ziringa zidufasha est-ce que araba ushobora kuvuga ati ivyo byose ngo bisaba mahera est-ce que c'est gratuit araba bavuga ati waduha karorero ka $600 avuga ati c'est déjà pas mal arishize mu Marundi c'est déjà pas mal d'argent ashobora kugira umutima kuvuga ati hariho uburyo dushiramwe hariho amafaranga bidusaba est-ce que c'est accessible à tout le monde est-ce que mu jeune ariko atumviriza no munsi umubwiye business park umubwiye Buja Hub umubwiye des formations en ligne kiretse YouTube ashobora gukoresha amahera make kuri amamega makeya est-ce que niki bimukuta bimustwara uburyo bungana gute vy'ukuri kugira izo nyigisho zironka Brandi amène-moi un jeune afise smartphone siko tubanze dukarikire kwanza amahera akoresha mu mamega ndakora ikingene yafisha ubusa tugirire exemple uno munsi book ya limitere ni 13000 canke baradugije y'ukwezi ni 13000 c'est combien ibihumbi 18 barashize kikori 18000 bagaca bagwa vitesse hariho ibintu vya vitesse limitée je sais pas ou consomme je sais pas si je nkunda gukoresha irya journalier mugabo dushake dufatire kuri irya journalier uvuga ati jewe ngira ndondere kutwe kute ibihumbi 30 kugira nige kandi ndihaye ku kwezi nzo bafise at least ama certification ngahe nzokurikirana ikintu kimwe apana vyose arafu ngira nige marketing digital
ngira nige marketing digital, ngira nce muri ChatGPT ndayisabe plan sur 30 jours kandi nzoba ndiko ndakora ibindi, je vais consacrer seulement 3 heures de mes jours, de ma journée, 24 heures ngira nkuremo amasaha 3 gusa ndi concentre avec mon petit smartphone. Nubwo yo bari Docomo irabikora, nubwo yo bari Oppo, nubwo bazanka irabikora. Ati ngira mpere kuri ChatGPT canke Gemini ndayisabe plan, ingirira iyo plan hamacamba sérieux, nimba mfise mu cumbi wanje ahantu hamanitse agakalendrier canke nongere nkoresha telefone nyene hame harimo utu alerte tunyibutsa yuko hageze ko nja kwiga kurondera. Jewe ndashobora guhera ubu comment ko ndi specialize muri intelligence artificielle, ndashobora guhera ku wa mbere ujika dimanche, gushika dimanche ndikunda rondera ahantu ushobora kuronka scholarship ya master in AI. Wow. Ziruzuye ariki guhera kuwa mbere mpaka urafise deja ubumenyi ufise buhagije usangiza nabandi, ariko still uracyashaka because ni isi kwiruka kuni umva uko bukera haja kindi layer, haja kandi makusha. Urumva ntegerezwa nimba ngomba kuguma, si je veux rester compétitif, ntegerezwa kuguma ndiko ndiga gushika ndonse bourse ishobora kumpermeta kugabanya uburyo ibindi vyanse nkaja kudodora. No munsi tutarenze kuja mu biharuro vyinshi, n'abajone barga barabizi yuko amahera y'amamega tigera abura. Ntituje ngaho tubeshanye, abuze ufumubwira mutama canke tantine canke tonto canke grand frère canke grande sœur, ariko amahera y'amamega ntayo bigera babura. Amahera yo kuja kwandika kuri YouTube ku ndirimbo ya Sadbi ngo urumva ngo nimba ngo nawo nguru mu OG ngo ntamwo like, ntayo babura. Izo commentaire ndazo wamuzibona, ntayo babura. Umva coba ari icitwazo. Urakoze, uraduhaye akarorero kari pratique, nivyo mbashaka kugira umuntu aba yumve réellement ko ivyo wita ko bigoye, ivyo wumva ko ari bihanitse nawe urashobora kubikora. Araduhaye akarorero kama mega bisanzwe, twese nkuko bivuze ni gake ushobora guhura n'umuntu akakubwira ngo nabuze amamega abura rimwe, abura amasaha make, ariko yindi saha usanga umuntu yayaronse. Ubu ayo mamega waronse tuyakoresha gute? L'intelligence artificielle il y a portée de tous, turashobora kwikoresha. Yatubwiye hari ibintu byinshi ushobora gukora ugasanga uri kuranagura ubumenyi bwawe ku munsi bwitonzi. Turiko turegereza umusozo wa kino kiganiro, hari ibibazo byinshi nakubajije mba nateguye kugira nze kwishura canke byishure ku mwitwarariko w'abariko baradukurikirana canke ku mwitwarariko wanje mbona mu kibano. Mbe wewe hoba hariho akantu vati jewe ndumva ko nova ngaha navuze washaka kuvuga, ndumva ko hari akantu kari gakwiye gusohoka, hari akantu nashaka gutahuza, hari impanuro canke ubutumire nagomba guha abakurikirana canke baza gukurikirana ku mbuga kino kiyago cacu n'ubuhubwo butuma iyo message ni yahe yo bihari? Murakoze cyane ko mutwe turavuga intelligence artificielle, ntihagire uwumva yuko asigaye inyuma, kuko ndakunda kuvuga ati AI is coming for your jobs. Nguze ngo is coming for your jobs no kuvuga yuko uzosigara usanga uri gukora akazi gatoyi kandi gakorwa n'imashine. Peut-être kubera culture d'entreprise aho uzobukore bazobagi privilège l'humain, uzobanzo hagume mugabo au fur et à mesure bariko baragira mitigation des risques, akazi kawe kazoba impact. Niyo mpamvu rero mvuga ati rondera ngene wiforma hama ndaguhumuritse. Liya twiga en tout cas jewe niyigisha si yo guprograma, si yo gukoda, ngurumva ngo bisaba ngo manze nige Python, ngo nige JavaScript, nige CSS+. Twiga liya generative kuba maze kwigisha hari nko twahuye la fois passée muri BPP, muri Bujumbura Business Park, juste après 2 jours ku masaha 2 twari tumaranye two turiga two turabera hamwe business yiwe. Yambwiye ati namaze kubona changement, namaze kubona repositionnement stratégique. Rero ngiye mvuga ati ndabahumuritse ntibibatera ubwoba, amezi 2 maximum. Liya te permet de diagnostic, ukabona aho ugwaye ikibazo kiri muri entreprise yawe canke mu kazi kawe, ukabona aho biriko biragoranira.
hari umutama nigishije akuze cyane mugabo yarandyoheye avec abantu bakira barakunda kwiga turakwiye gufata akarorero ni umuntu Aristote namutse nkinagira jewe nta statistique nize Branly mugabo avec liya uno munsi ndashobora gufoma umustatisticien nkamwereka ingene agira sinzi ingene bayita le mot m'échappe mugabo mu gihe bafise amadonnées menshi arico ani nettoyage ukuntu bagira nettoyage des données grâce à l'intelligence artificielle akazi usanga rimwe na rimwe katorosha urumva rero nagenda babwire ko 2 mois seulement 2 mois at least imisi 3 par semaine amasaha abiri bigukundiye amasaha 3 par jour je calcule c'est une soixantaine d'heures ushoboye kuvuga ati jewe ngira ngire plan jane asi ibintu nguma numva je ntazi iyo biri nkabona umukolego umwe anyarutsa kwandika amaraporo yiwe kugira ama proposition de vente gutanga ama rapport marketing uyundi muri finance akaba impec agakora ama PowerPoint sur mesure undi agakora ama plan sur 6 mois ama plan semestriel tout ça anticipation des risques tout ça amezi abiri arakwiye rondera Bujumbura Business Park rondera PLC Lab tugufashe kandi jewe aho bigeze namye ndavuga muri iyo miseze yuko gutanga ubumenyi ntaco ntivyari bikwiye kurihishwa ndicangira ko mvuga rero ku ba partenaires bashobora gufasha izo initiative nimba bishobora gukunda kiko kiba sur une grande envergure nkuko barakora bivuga abo bandi iyo leta izoza imaze kubona aho tugejeje hama ifatira aho nyene idufasha abo ba partenaires au développement bazoza bamaze kubona l'impact réel iri kiraba muri ma programme rero turi open ku ma proposition de collaboration et de partenariat pour rendre l'intelligence artificielle la connaissance et les compétences zijanye niyo irikiriruka vraiment versatile bishikire bose. Merci beaucoup. Mu mwanya muto yigusa kugira tunyarutse watubwiye ko muri ouvert mushobora gukorana ubukene izo kubegera cyangwa kugira izo proposition mu mwanya muto yo baronka gute byogenda gute haba muri business park cyane kuri BP ni PLC business park nibaza yuko branding ikwiye twebwe muradusanga kuri wezi 3 akaburungu PLC lab 257.com PLC lab 257.com canke mukadusanga ku ma réseaux sociaux kuri Facebook kuri PLC lab kuri Twitter PLC lab kuri IG par contre turi PLC Creative Room PLC numéro de téléphone muradusanga kuri 61 103 320 château bishura kandi ubu turafise formation turafise inscription ziri en cours surtout tuzokwiga outil igezweho cyane n'umuntu w'umubleu nka jewe bita Claude AI ariyo igezweho cyane uno munsi ego merci beaucoup ndagushimire cyane Dieudonné Bwitonzi ku mwanya wawe waduhaye wa kano gatondo ubufise byinshi tuza gutangura gupanga umunsi ariko wemeye uraza kugira dufashe notre communauté gutahura ivyo watahuye nabo waje ku muvuduko wo uriko urakoze cyane tukwifuriza umunsi mwiza w'akazi n'iterambere mu bikorwa vya buri munsi. Branly, merci beaucoup. Nkuko nabivuze anytime mwifuza yuko tuyaga canke tushowcasing ama success y'ama PME ariko arafashwa na intelligence artificielle no musi mu Burundi arahari ndi available. Murakoze cyane. Murakoze namwe bakunzi ba Kazuza FM and Web TV bagwiza mwimbu mwumvise ko uno munsi sikintu tuzorabira hirya mu mahanga gusa no ngayi wacu kirashoboka. Turumvise Dieudonné Bwitonzi umuyobozi wa PLC Lab ingene atubwiye asanzwe akoresha imbuga ivyabona ingene twokora ati kwiga birasimbutse cyane umwe wese arashobora kwiga araduhaye amashira hamwe cyangwa amashusho asanzwe ariko arabikora ariko araherekeza ariko arafasha abashaka kwiga ibijanye n'ubu buhinga bwa none bwa intelligence artificielle. Why not Kazoza FM Dieudonné Bwitonzi ukurikira yoba ari wewe uri kurankurikirana ndakwifuriza iterambere rero no kugira ubwo bumenyi mu buzima bwawe kugira ushobore kugera ku yindi ntambwe mu buzima bw'akazi cyangwa mu buzima bwa buri munsi. Murakoze cyane kubana na Kazoza FM and Web TV mu kiganiro Première Heure. Tusubire duhure ku munsi w'ejo.